Iki nico mpwemu yera akora iyo ahuye n'umunyavyaha, amwumvisha ko akeneye Yesu kugira ngo akire. None ga abantu b'Imana, ba bantu muzi mu bagenzi banyu akora ikosa agacabura mu bintu byose, akora ikosa agacabura mu bikorwa, akabura mu rusengero, ntimwumva ko hari ikinyoma kameme aba afise muri bo? Kuko amakosa n'intege nke zacu si bitwirukana bituvana imbere y'Imana, ahubwo nibitwirukana bituzana hafi y'Imana, kuko bidufeza realize yuko tudashobora tutari kumwe nayo. Bidufasha gutahura intege nke, bikadutuma tumwegera kugira ngo abari watubohora. None nkozi icaha nohunga Imana gute? Ninde wundi azonkiza? Si bya bindi utanga kuja mu kayoga cyangwa ukaja mu yandi ma excès, kuko wumva ijwi rikwagiriza, nkuko Dawidi yavuze ngo icaha canje kimpora imbere iminsi yose, hama ryajwi rikwagiriza rikaguma rigutwara wiyamfonsa kugira ngo usinzirukanywa nyinshi, kugira ngo ukore kukagira gute, rimwe ugatangwa kurota n'ivyo wakoze, rimwe ugatangwa kugira indoto zirimo vya bintu wakoze, kuko Satani aca renforce ngaho kugira ngo akwekaze, kuko abona yuko utatahuye imbabazi z'Imana.